Bakunzi bahori Kanani TV n'umunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana datarugira byose uri mu ijuru. Umunsi mwiza nk'uyu, igitondo ciza nk'iki turemeye kugira ngo tunezererwemo. Mwami Mana nzanye amashimwe yuzuye umutima wanje. Nje nguhimbaza Mana mvuga ngo uri mwiza kandi ugira neza. Nje vuga ngo urera kandi uragororotse kandi ngushimira imigambi yawe myiza dufitiye nk'abana ukunda Mana. Nukuri nta na rimwe umuntu wawe umwirengagiza kujisho ryawe wavuze ko ritazokwigera rebirira umugororotse. None mukunzi mwiza ushimagizwe ku rugo rukundo n'ubwo buntu. Abana b'Imana tumenye neza ko turabadasanzwe mu nyunga zawe kuko uradukunda gusumba uko twobimenya. Rero natwe tugushima uko bukeye nuko bwije. Hama icubahiro cyose kibica umwami wacu Yesu Kristo. Oh haleluya, ushimwe kandi ubahwe muri byose. Amen, amen. Rero ndabaramukije mwese ngo amahoro y'umwami Imana ateramira imitima yacu twese. Rero ijambo Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ku mugabo asenga kandi agakora imirimo myiza, akora ku mutima w'Imana, Imana igahaguruka ku ntebe yayo. Haleluya, haleluya. Nukuri iyo aba bagabo bari bazi ingene Imana iba considera. Imana yahaye agaciro gakomeye umugabo, Imana irubaha umugabo. Kuko burya bantu b'Imana muze murabe umutwe. Iyo umutwe ugwaye ibintu byose biragwara, ibintu byose biraparangana, nta kintu na kimwe gisubira kuja ku rutonde. Ariko iyo umugabo ahagaze neza mu Mana, agahagarara neza mu bikorwa, Imana mwijuru iranezerwa cyane, ikanyiganyiga ikava ku ntebe yayo igahaguruka igakora ibikomeye. Reka turabe umugabo yari n'umunyamahanga kandi mu isezerano rya kera abantu batari mu Bayuda ntibari bemewe. Ariko Imana iraraba uyo mugabo, iraraba gusenga kwiwe, iraraba ibikorwa byiza byiwe. Yavuga ati wapi ngira ndenga itegeko nashinze. Haleluya, haleluya. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa. Turasoma igice c'10 duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo 8. I Kaisariya hari umuntu yitwa Korneliyo, intwazangabo y'abasozi 100 wo mu ngabo zitwa Abataliyano. Yari umuntu yubaha Imana akayitinyana nabo mu nzu iwe bose. Yafasha cyane abagowe agasenga Imana udasiba. Abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe hari nk'isaha 9 z'umurango. Aramuhamagara ati Korneliyo. Nawe amukanurira amaso afise ubwoba, aramubaza ati nigiki ga mwami? Aramwishura ati ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe bwaduze biba icibutse imbere y'Imana. None rero tuma abantu i Yopa utume ku muntu yitwa Simoni ari we Petero. Yatse indaro kwa Simoni muhinguzi w'isato, urugo rwiwe ruri ruhande y'ikiyaga. Umumarayika bavugana amaze kugenda, Korneliyo ahamagara 2 bo mu bashumba biwe n'umusoda yubaha Imana wo mugendanira. Ahejeje kubiganira byose abatuma Yopa. Amen. Murumva uyu musirikare, murumva ko yari umutaliyano, ntiyari mu bwoko bw'Abayuda. Hanyuma mugabo akaba umuntu ngo asenga cyane, agatinya Imana kandi nabo mu nzu yiwe yari yabatoje indero yo gusenga. Haleluya. Barasenga bubaha Imana, batinya Imana, banka icaha. Haleluya. Hanyuma kandi kindi cyari kigeretseko, yari umuntu afise amaboko atanga, yafasha aboro, yagirira neza aboro. Imana iraraba uyu muntu
iravuga ati uyu muntu ni igitangaza, akora ku mutima w'Imana, akora ku mutima w'Imana. Aravuga ati uko bimeze kose uyu muntu ifoko noneho ndamwihishurira, ndamwuzuza mpemu yera, noneho ahishurirwe cyane urukundo rw'Imana. Nagira mbwire umugabo wese ariko aranyumva, nkunda kubivuga n'ubu ndabisubiriye kandi ko n'ijambo ry'Imana ribivuga. Umugabo n'umuntu akomeye cyane mu maso y'Imana. Nakubwiye ngo umugabo Imana imugereranya n'umutwe. Burya umutwe niwo ukomanda ikintu icyo ari cyo cyose. Ukomanda amaboko, ukomanda umunwa, ukomanda amaso, ukomanda amaguru. Kuko muze murabe uyu muntu yagize ikibazo cyo mu mutwe akagira nka AVC, ibintu byose birahagarara. Rero ingo nyinshi zirafise AVC. Kubera iki? Kubera umutwe udakora neza. Umutwe watakaje ikibanza cyawo. Umutwe watakaje Imana yawugeneye gukora. Haleluya. Muze mura umutwe ugwaye, byose nababwiye ko bihagarara. Ariko uyu wewe naho yari umunyamahanga, Imana mu ijuru ntiyashoboye kwihanganira amasengesho yiwe n'ibikorwa byiwe byiza. Mwumva ko yari yaratoje abantu bo mu rugo rwiwe, abatoza gusenga, abatoza kubaha Imana, abatoza kwanga icyaha, abatoza gukora neza. Haleluya. Bituma mu ijuru Imana ivuga ngo no, ngo amasengesho yiwe n'ibikorwa byiwe ngo bigenda biba nka monima imbere y'Imana. Hama Imana ituma marayika wayo ati genda ugenda ubwire Koruneliyo, atume Yopa ati gende kubwira Petero aze abahishuriye, abarambike ku biganza mpemu w'Imana, babatizwe mu bushobozi bwa Saint Esprit kugira ngo bashobore gukora imirimo myiza, bazi neza kandi bari en communion na Saint Esprit. Haleluya, haleluya. Urumva ku Imana amasengesho y'umugororotsi Imana idashobora kuyirengagiza. Usomye ngaha hepfo, Petero ngo yararyamye nawe akirindiriye ko bamugaburira, none itarasha, ngo abona yeretswe, ngo yereka ngo ikintu c'igitambara c'igihema ngo kimanutse kivuye mu ijuru, kirimo ibintu by'ibikoko, ibintu nyene Abanyisirayeli bavuga ko bihumanye. Hanyuma ngo umumarayika aramubwira ati byuka urye. Uwundi ati jewe ndi umuyuda noga ibintu bihumanye. Imana ngo iramubara ati wewe ibyo jewe nahumana ubyita bihumanye gute? Arazazanirwa muri izo ndoto, abona cya kintu kirasubiye hejuru kiragiye. Rero niha twasomye ngo ko umumarayika yamubwiye ngo agende Yopa baze guhamagara Petero. Niho yajya abona abo bantu baje baza kumubarira ko ari intwaza ngabo yitwa Koruneliyo imubatumyeko. Imana ariko iramuhishurira ntaze kwiyumvira ati ni gute jewe Imana intuma ku banyamahanga. Ngo amaze gushika aramaza ati nibiki, amubwira ivyo mu marayika yamubwiye. Hanyuma rero atangura kubigisha, bigishije bacabuzura iki, buzura mpwemwera, batangura kuvugishwa. Hanyuma ngo baranatangara ati bwa bundi ati Imana ntitoranya ku butoni, abayubaha bose ibagirira neza. Haleluya, haleluya. Nico ngomba kuvuga muri ibi nigiki, ndagomba kuvuga ngo umugabo yubaha Imana, menya ngo uri umuhigwa ruta abandi bantu bose babaho ku isi. Uri umuhigwe kuko nakubwiye ngo iyo umutwe umeze neza atakibazo nakimufise, umenya gukora ibintu, guterekomanda amaparti yose y'umubiri, ibice byose by'umubiri neza. Muze murabe iyo umuntu yagize AVC, haraho usanga hakora igihande kimwe,
ugasanga igihande kimwe nico gikora nk'igice cy'uburyo kikaba pararize kubera cerveau iba idashobora kuronka amaraso akwiye ngo idisiribe umubiri wose, igaparariza kimwe ikagiheba. Rero hariho ingo nyinshi zabaye pararize, ugasanga hariho ibintu umuntu yibagiye, akamenya ko umugabo amenya ko ibintu byose byo mu rugo ari wabijejwe kubikontorora, akaraba ko biriko biragenda neza. Haleluya. Kuko twarabonye ko umugore n'umufasha. Umufasha no kuvuga ko aza gufasha ibyo uwundi yamaze gushira mu ngiro, akashira ko rutonde, hama uwundi akaza kumukompleta. Murumva rero ko urugo n'umugabo arujejwe, niwe ashiraho orientation, niwe ashira imigambi, niwe ayiza n'ibintu byose, niwe yabishira ku rutonde. Haleluya. Rero muzosanga hari ibihande bimwe bya umugabo yahevye, nkuko na cerveau haraho ivuga uti ndayemera mpebe igipande kumwe kuko sishoboye kwarimanta umubiri wose, amaraso mfise ari muri cerveau ni make. Rero muntu w'Imana, ikintu ndakwifuriza nk'umugabo mu rugo, menya ngo urubudasanzwe. Haleluya. Ni wewe. Cornelio murumva ko ari umuntu yubashye Imana. Cornelio n'umuntu yakoze ibikorwa biba nk'igihome imbere y'Imana. Imana iravuga ati no, ibi bintu byose ishobora kuvyirengagiza, ntivyokunda ko ndavyirengagiza, biba ngombwa ko Imana ituma marayika wayo. Haleluya. Abatizwa mu bushobozi bwa mpemu yera. Nawe ukuzoguma ukora ibikorwa vyiza, ukubahisha urugo rwawe, niko Imana izogenda iguha ubushobozi, niko Imana izogenda iguhezagira, niko Imana izogenda ikwagura, kuko uri gukora neza nk'uko Imana igomba. Nico ndakwifurije umugabo wese anyumva, nico kintu ndamwifurije. Kora neza kuko uri udasanzwe mu maso y'Imana. Satani uyu munsi ariko arabanyaga, ariko arabiba, ariko arabatesha agaciro, abaka umugabane mwahawe n'ijuru, ariko uhagararire uri udasanzwe mu maso y'Imana. Imana rero yo mwijuru ibampezagirire. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndagushima kandi ndagushimira cyane. Jewe mvuze buke kuhonda umwana w'umuntu, ariko icyo nsaba, ndasaba mpemu yera ngo aherekeze iri jambo, ajyagure mu mitima y'umugabo wese azoryumva, kugira ngo ahagarare neza muri position Imana yamuhaye, ayuzuze neza kugira ngo anezereze umutima w'Imana. Imana nayo ikomeze kumusesekariza umugisha n'ubwiza n'ubwenge. Ndagushimiye kandi ndakunena haje, icubahiro cyose gikomeze kubicawe mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo. Senze nizeye kuvyumvise. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.